hariho ikiza c'ingwara cateye mu gihugu c'Ubushinwa. Ico kiza giterwa n'umugera witwa coronavirus, hanyuma abafashwe iyo ngwara bahitana n'ingoga. Rero iyo ngwara rero ingene ifata ubwa mbere nkuko twabivuze ubwa mbere iterwa n'umugera witwa M coronavirus wo mu muryango w'amavirisi bita coronaviride, hanyuma ukaba ahanini uba mu hariho ibikoko byo mu mazi, mu kirundi biriko birangora ariko ni amafluidomere. Usanga rero uwo mugera hanini niho usanga uba, hanyuma rero ku muntu aba yanduye iyo ngwara, urumva ko ubwa mbere ngena yanduye nabo mu kurya nababa bafunguye izo fluidomere, izo mboga zo mu mazi. Bamaze kuyandura ingene bashobora kuyanduzanya hagati y'abantu, ica yandura barashobora umuntu kuyandura biciye mu buryo bw'impwemu bwo guhema, umuntu agaheza kubera umuntu ahemeye ku wundi canke yasamuye, uwundi agaheza akayandura, canke ibintu ibiva mu muntu cane cane mu mazuru no mu kanwa birimwo iyo migera, hanyuma uwundi akabikora kugasanga yabikoze ko bigaheza rero iyo ngwara yandukira muri ubwo buryo. Ibimenyetso ahanini bamenyesha yuko ibimenyetso by'iyo ngwara ni nk'ibimenyetso by'umuntu agwaye gripe, kuko umuntu arashuha, nico kimenyetso ca mbere, hanyuma akameneka umutwe, agacika inkokora, akagira ibicurane, akagira ndetse n'ingorane mu guhema, ntaheme neza kuko uwo mugera uraheza ukafata ibihimba bijanye n'ingene umuntu ahema. Ico gihe rero biraheza nivyo bimenyetso nyamukuru umuntu agira afashwe n'iyo ngwara. Nkuko rero mu byumba n'ibimenyetso bisa n'ingwara nyinshi zisanzwe zibonekeza nk'ingwara ya malaria, ndetse n'ibindi bimwe bimwe nko ku kiza c'ingwara ya Ebola dusanzwe tuzi, n'ingwara ya gripe. Turasaba rero kumbura babavuye muri ico gihugu nabo nyene ko bofasha mu gutanga umuco, bakorohereza abavuzi igihe bagarutse mu gihugu, bagatanga umuco waho batembereye hose, canke ibimenyetso bashobora kuba baragize mu minsi baba baramaze muri ico gihugu. Ivyo batworohereje mu gutanga umuco biraheza bigafasha abavuzi gukurikirana neza no gusuzuma abo bagwaye iyo ngwara. Ico niko kamo ubwa mbere twotera ababa batembera baca muri ico gihugu cyabe bavuye, baba nabo banyeshure baba baje no kudufasha hajya bashitse bagatanga umuco ku bavuzi. Hanyuma ikindi gihambaye ahanini twebwe kiraba ubushikiranganje, twebwe ibijanye n'ivyo byo gusuzuma ababa binjira, ariko ibiraba abenegihugu muri rusange canke ababa mu gihugu bose tubasaba kwitaho isuku y'amabwirizwa y'isuku, ugukaraba kenshi n'amazi meza.